Et nous avons dufise twaririmbye hano iyi ndirimbo déjà dans le premier strophe mu gice cya mbere iravuga ou bien le premier couplet, la chose est igitero cya mbere l'œuvre est la tienne, Seigneur. ngo igikorwa L'œuvre est la tienne ni cyawe Yesu Kristo à laquelle nous sommes attachés. icyo Et parce que turimo c'est la tienne, kandi elle kuko ne ari peut pas rwawe périr. Nous ntigishobora savons guhona turabizi que si Dieu nous a yuko fait la grâce, nimba Imana nous fait la yatugiriye grâce ubuntu de Dieu, yagiriye ubuntu ubwoko bw'Imana soutenir bwo guhagarara mu gikorwa cyayo ce qu'il fait, mu byo iriko irakora avec sa cause, nous savons guhagarara que mu sa bintu volonté doit byayo aussi être turabizi yuko faite. ukugomba kwayo kurakorwa Pas la volonté du peuple, si ukugomba k'ubwoko si ukugomba k'ubwoko si ko gukoreka si ukugomba kw'abizera ariko kugomba kw'Imana ishobora byose et sa cause. kandi igikorwa cyayo aho rero irabyitwararika yitwararika igikorwa cyayo ntukeneye guhangayika ko nanjye sinkeneye kugihangayika ko Et alors tu ne peux pas aho rero te mêler de cette affaire. ntiwivanga n'ibyo cyangwa ngo nivange n'ibyo ariko hariho umwe afata ingingo hariho umwe wenyine niwe arongora kandi akarongora byose rimwe na rimwe turiyumvira ngo ego ingene inzira ziwe zitangaje Peut-être même kumbure twebwe abizera pensons ainsi. Et twiyumvira nk'uko kandi murabizi nasomye ijambo ryo muri Daniyeli igice au chapitre 10, c'icumi ici Daniel hano Daniyeli avait été en captivité. yari Et peut-être mu bunyagano birashoboka yuko inzira z'Imana nawe zabonetse kuri we nk'izidasanzwe kuko turabizi nous savons qu'il est turabizi resté yuko yagumye 68 ans. imyaka 88 mu bunyago ariko twashobora kwibaza ati ni kubera iki Imana yabirongoye nk'uko Vous savez, être murazi en captivité, kuba mu bunyagano dans la détresse, kuba mu mubabaro si ikintu ciza parce que kuko on est opprimé, urahahazwa ntubura umuntu yidegembya mais on doit écouter ariko utegerezwa kumviriza qui dirige. abagutwaye rero aho rero niho dusoma icyo gice ni kirekire car c'est la parole. reka ndabibasomera ariko kuko ni ijambo ry'Imana Daniel chapitre 10, Daniyeli verset 1. 10 umurongo wa mbere mu mwaka ugira gatatu Kuro umwami w'Ubuperesi ari ku ngoma Daniyeli ari we Beruteshaza hari icyo yeretswe Belshazzar. Beruteshaza Cette parole est digne de foi. kandi icyo kintu cyari icy'ukuri Grande tribulation. nicyo ntambara zikomeye cyangwa ibyago Il bikomeye était attentif ngo atahura ibyo ari byo attentif kandi ibyo yeretswe arabisobanukirwa ngo yitondeye iyerekwa yitondera no guhishurirwa ici. duhagaze ngaha gatonyi twashobora kuvuga Tribulation. ngo intambara cyangwa ibyago haba harimo kubabara igihe uri mu bunyagano Voilà que l'ange aha rero raba umumarayika w'umwami arayashitse hanyuma amuha uguhishurirwa Daniyeli très attention ngo yitondera cyane et Daniel fait très attention à ce qu'on lui dit, mais ibyo là bamubwira on lui dit pas quelque chose umumarayika ntiyamubwiye ikintu gitera intege de l'affliction. yamubwiye ibibabaje yamutangarije ibizo bibabaje Il veut être affligé. ninde ashaka kubabara Nous tous. si twebwe twese oya Moi certainement pas. jewe ntabyo nshaka Nous aimerions bien sûr twokunze gukurikira inzira nziza yose dushaka kubona ibihe byiza byose dushaka twese dushaka ibintu byiza je pense aussi kandi ndiyumvira yuko Daniyeli nta nkeka yarasohotse hanyuma ariyumvira yiyumvira ku kibazo mbega ni ryari igihe cyo gucungurwa kizoshika ni ryari isaha izoshika aho tuzoba abidegembya mais voilà ariko raba mu marayika araza et lui parle d'une hanyuma grande tribulation. amubwira intambara mu gifaransa ngo ni ibyago ariko yitondeye kukumviriza uguhishurirwa ku byo umumarayika ariko aravuga kandi ngo yari yitondera n'ibyo yerekwa Et savez-vous ce qui murazi s'est ibyaciye bibandanya
Cela me rappelle ibyo hier soir, binyibutsa ejo ku mugoroba hier soir, kumbure ce que notre cher ibyo frère umwami nous a déjà dit. ibyo mwene data mukundwa yatubwiye ku murongo wa En kabiri ce temps-là, moi, Daniel, donc, Daniel, umurongo wa kabiri hano ngo muri iyo minsi jewe daniyeli namaze amayinga atatu yiramburiye ntuntuye nta binoboye najya nta nyama canke vino byangira no mu kanwa kandi sinaruha nisiga amavuta gushitsa ayo mayinga uko ari atatu yose ashiriye maze ku munsi ugira 24 w'ukwezi kwa mbere nari ku nkombe y'uruzi runini rwitwa hidekeri nunamuye amaso mbona umuntu yambaye impuzu zera akenyeje izahabu nziza zavuye muri ufazi akenyeje afite umusipi w'izahabu uvuye muri ufazi kandi umubiri wiwe wasa n'akabuyenge kitwa tarushishi mu maso yiwe hasa n'umurabyo amaso yiwe yasa n'imuri z'umuriro amaboko yiwe n'ibirenge byiwe byasa n'umuringa w'umwakaka kandi ijwi ry'amajambo yiwe ryari rimeze nk'igishengero ry'abantu ni jewe daniyeli gusa nabonye ibyo byerekanywe yamara abantu twari kumwe ntibabibonye ariko bafashwe n'agatengo gakomeye barahunga barihisha nuko jeho sigaraho ndumwe mbona ibyo byerekanywe mbona ngo iryo yerekwa bihambaye maze sinasigarana inkomezi na nkenya mu maso hanje harahindana ndadendewukirwa umurongo w'icenda yamara numva ijwi ry'amajambo yiwe nkiryumva nzimira ubwenge ndaraba ndubama ncurika umutwe hasi nuko haza ukuboko kunkorako bituma mfukamika amavi n'ibiganza njugumira arambwira ati daniyeli muntu w'umukundwa cyane utahure amajambo ngira nkubwire va hasi uhagarare kuko ubu ngutumweko amaze kumbwira iryo jambo mpagarara mpinda agashitsi maze arambwira ati ntaco utinya daniyeli kuko uhereye umunsi washiriye umutima ku gutahura no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe amajambo yawe yarumviswe kandi ayo majambo yawe nyene niyo anzanye ariko se gaba ubwami bw'ubuperesi yamaze iminsi 21 andwanya hanyuma mikayeli umwe wo mu bagabisha bahambaye aza kuntabara sigarayo mu bami b'ubuperesi nuko none nzanywe no gutahuza ibizoba ku bwoko bwanyu mu minsi y'iherezo kuko ibyo weretswe ari bizoba hashize igihe kirekire mu minsi y'igihe cy'iherezo ambwiye ayo majambo curika umutwe mba ikiyingiyingi maze haza ufise ishusho nk'iy'abana b'abantu akora ku munwa wanje nteranura akanwa ndavuga mbarira uwarampagaze imbere nti databuja
À la vue de ce que j'ai vu, ibyo neretswe j'ai été saisi byatumye d'une angoisse nsinzikazwa mortelle n'umubabaro que je n'ai plus eu de force. ndadendebukiwe. Et comment moi, Mbega un si petit nkanje serviteur de umusabyi mon wawe Seigneur éternel, ntushobora nte pourrais-je kuvugana parler nawe ainsi databuja au maître? Oui, même maintenant ko aucune force jewe ne atamagara ngisigaranye, même le sauve numva nkwereye. m'a manqué. mu gifaransa ngo numva n'ipepo Alors, celui qui zimperanye. avait l'apparence d'un uwasa homme n'umuntu yongera de kunkorako nouveau et me donna de Ansubiza nouvelles forces ansubizamo et intege, me dit, arambwira ne crains rien. ati ewe muntu w'umukundwa cyane, ntacyo utinya, mpore gira amahoro. Oui, sois fort. Lorsqu'il me ngo parla mu gifaransa ainsi, ngo komera, je me akibimbwira sentis fortifié. ncandarema Et je dis, candaremerana, ndavuga nti databuja nuvuge kuko usubije mu intege. fortifié. Jusque-là, cette sainte et gushika hano précieuse iri jambo parole ryera kandi ry'igiciro de Dieu. ry'Imana, Nous nous demandons et turibaza turashobora kwibaza un homme umuntu bien-aimé umukundwa aux yeux de Dieu. imbere Deux y'Imana. fois, cette expression apparaît I- dans cette iryo parole. jambo rivugwa inshuro zibiri muri Il no doit jambo, aller en captivité. akaja mu bunyagano. Et ici, Hanyuma il n'y a hano pas encore de secours. nta n'ubutabazi buhari, ariko murabizi yarasenga hanyuma akababazwa mu bintu byose, Peut-être de ce qui kumbure était ku arrivé. bintu byari byarashikiye, hanyuma no ku bintu Révélé. yari yahishuriwe n'Imana, Car nous savons kuko turabizi yuko uguhishurirwa kwabaye ugutera ubwoba, kuko yashoboye abona s'étend jusqu'à la fin. ibintu bigenda bikazoshika ku iherezo ry'ibihe, kandi turabizi yuko ibintu biteye ubwoba était révélé. yarabihishuriwe. Et on peut imaginer Rero urashobora kwibaza a manqué. yuko n'ipepu zaramuheranye, inkomezi ziwe zirahera, ntiyari agifise ijambo kugira ngo avuge. Il peut qu'il en il se peut qu'il Birashoboka yuko yari ameze nk'uko, kandi ukuri ko byanditswe biratera bashiki banje, nubwo dusoma yuko abantu bari kumwe nawe n'étaient pas eux-mêmes. nabo ubwabo barabonye yuko hari ikintu cyabaye gishitse, barabonye yuko mpwemu yera yari yaje, nubwo atakintu kimwe babona. handitse ngo iki, ngo barirutse barahunga kubera yuko ntibashobora kubyihanganira. Et cela nous rappelle Ibyo rero bica bitwibutsa ikintu cyashitse kuri Pawulo. lui seul Nawe wenyine percevoir. niwe yashoboye abona iby'Imana ariko iravuga. Abandi bari ngaho nta kintu na kimwe bashobora kubona ngo bumve, ariko hano nicyo kintu nyine. Ici, Dieu Hano Imana yishuriye umukozi wayo umuhanuzi, hanyuma iravuga imubwira ibyari bigiye kuzoshika. Murabizi ikintu cyo kintangaza muri izi nkuru zose ni uko Imana ntiyakoze ibyo Daniyeli yashaka, et au contraire, ahubwo Ingirushanne yamenyekanishije umugambi w'Imana. ce n'est pas ce qu'un homme Si ibyo umuntu ashobora kwifuza, ariko ibintu by'Imana, umugambi w'Imana, projet de Dieu. gahunda, umugambi w'Imana ahishuriwe. Ce n'était pas sa volonté. Ntikwari kugomba kwa Daniyeli kumbure ibyo yari kwifuza akavuga oya. La deuxième chose, Hanyuma ikintu cya kabiri, pas des miracles et des ntibyari ibimenyetso n'ibitangaza bigaragara inyuma, ariko consolation kwari uguhumurizwa nibyo byamushikiye ari mu bugorano, uguhumurizwa et un avertissement hamwe no kugabishwa. pour dire, mais nous pourrions dire Turashobora kuvuga ati no gutegwa intege, kuremeshwa. Abwirwa n'Imana ati umumurika w'Imana ngo amasengesho yawe yumviswe, ariko pas comme tu le penses. si nk'uko ubyiyumvira kumbure, ariko raba umugambi w'Imana kugira ngo umenye ingene ibyo bintu bizoba. Kandi ndiyumvira yuko aho niho ipepu ziwe zacikiye, Toute sa propre hanyuma ibyiyumviro byiwe bwite
biraguruka hanyuma yisanga ahebewe mu biganza by'Imana ishobora byose. Nta kundi kuntu byari kugenda. Murabizi iby'Imana, igikorwa cy'Imana, igihe uhuye nacyo nta kundi kuntu wobigenza. Dutegereza kuvuga tuti mwami ukugomba kwawe aba ariko gukoreka, natahura cyangwa ntotahura ukugomba kwawe kube ariko gukoreka. Bene data n'abashiki banje, niyumvira nk'uko ku mugoroba w'ejo, murabizi Imana yizigirwa ishobore gusoza hagati muri twebwe ibyo yigeneye gukora, nubwo ibyo bitaba bihuje nk'uko tubishaka jewe nawe, nimba dushaka kubibona ukundi. Ariko murabizi dutegerezwa, muri Frank yarabivuze ejo, mbega tuzojabuka gute ibyo bigeragezo. Mbere n'uwo mugabo mukundwa Daniel, wewe wa muntu we mukundwa cyane, wewe wa muntu ukundwa cyane, utegerezwa guca mu ibyo bigeragezo, ugaca mu ibyo bigeragezo. Ego wewe mugabo mukundwa utegerezwa kuja mu bunyagano. Est-ce que Dieu n'avait pas d'autre choix? Niba Imana idafite ibindi hitamwo, bene n'abashiki banje, yo nawe Daniel yaciye aca mu gikorwa cy'Imana, aca mu bigeragezo bikomeye. niyo nzira abantu b'Imana bategeza gucamo mw'ino si, niyo yagenewe ubwoko bw'Imana, kandi turabibona ahantu hose. Turashobora guhagarara tukagarara nko kuri Mose, ntibyagenda nk'uko Mose abishaka, kandi si nk'uko ubwoko bwabishaka, ibyo byagenda nk'uko Imana yabishaka. Bene data n'abashiki banje, amajambo y'Imana ni ay'igitangaza cyane, aragororotse cyane. Ariko murabizi Imana ishaka gutanga ubuntu bwayo gusa, twoshira ibyizigiro byacu muri we gusa, ico shika cyose. Hano uyu mugabo yinjiye mu kubabara gukomeye, aja mu mubabaro ukomeye, byose arabisiga, abisiga inyuma. We yiyambika impuzu zo kugandara, ntiyanyweye vino, ntiyariye inyama, yagiye ku ruhande rw'ibintu byose. Hanyuma ubwo nyene mu buryo bwihuse Imana iramuseruka ko ubwira kabiri, hanyuma iramuvugisha, kandi ibyo yari yaragenye gukora arabihishurirwa. Ingene bitangaje. Bene data, bishobore kumera nk'uko natwe kuri twebwe, ariko ndiyumvira yuko twebwe turi abantu nyine, tuba dufise ibyiyumviro byacu, kandi twica twiyumvira yuko byategerezwa kumera nk'uko cyangwa ngo bigende uko konde, hanyuma tukiyumvira ibi na biriya. Ariko murabizi ibyiyumviro byacu byose turashobora kubihamba, kandi bitegerezwa guhambwa. Ukugomba kwayo gusa niko gukorwa. Murabizi abantu bose barafise ibyumviro byabo. Bega uyu munsi bimeze gute? Umuntu wese afise icyumviro gitandukanye, buri shengero ryose, buri kagwi kose, abantu bose gushika mbere no mu tuntu duto fata mu muryango umwe afise icyumviro, uwundi afise icyumviro ciwe, uwundi afise kino cyumviro kindi. Ariko nibijanye n'ibyumviro, bijanye no kuba ari kugomba kw'Imana, bijanye no kuba ari umugambi w'Imana, kandi turabizi yuko uwo mugambi uzosohoza kandi no muri no minsi. Murabizi Daniel nta kintu kimwe gushobora guhindura muri ibyo bintu byose. We yategerezwa kwihanganira iyo myaka 68, yategerezwa kurindira icyo gihe Imana yari yarashinze, ntiyashobora kubirenga. Mbega ibyo bintu bitangaje, iyo yari yo nzira y'Imana. Hanyuma Imana yarabandanije. Ntituzi igihe icyo dutegerezwa kugenda tumeze nk'uku, ariko icyifuzo canje ni uko ijambo ryayo riba muri twebwe
kandi ikaraba kugira ngo iduhumurize idutere intege uyu munsi kumbure twitege ibintu bihambaye bitegereza gushika ariko imana ivuga mu buryo ishaka kandi hano nk'uko yabwanye na daniyeli yaravuze ngo isengesho ryawe ryumviswe subirana intege rema uje imbere hagarara neza kandi ugabe witondere amajambo ndaguha ugabe ku majambo nza kukubwira ibyo nibyo yabwiwe ibyo mbega ntibiduhagije mu kino gitondo mbega ntibiduhagije ubu ibyo bitegereza kumpaza nimba imana yaduhaye ijambo ryayo ritegereza kuduhaza kandi dutegereza kubishimira imana tukaba ari abaryitondera kandi nibyo dushaka gukora mu guhaguruka ubu hanyuma tumusenge dushobore mu buryo bushasha kuba dukoraniye hano mu izina ry'igiciro ry'umwami wacu Yesu Kristo turagushimira kubwo ijambo ryawe ryera ry'igiciro turagushimira mana yizigirwa yuko mu minsi yacu naho uratuvugisha mwami nk'uko ibyo nyine biguhimbaye kandi mu minsi yacu naho mwami uzoheraheza igikorwa cyawe ugishyitse ku ndunduro mwami ubahishe izina ryawe ry'igiciro ubandanye kuduhezagira uhezagire bene data ubasige muri mwemu wawe yera mwami udusige twebwe twese uduhe amaso yugurutse uduhe imitima yugurutse uduhe no gutahura kugurutse mwami ibyo bintu byose kugira ngo dushobore kwakira ibyo bintu byose kandi tubyitondere twitondere ijambo ryawe nk'uko daniyeli yabikoze yahagaze araba amajambo yose ayo ariko aramubwira yarayitondeye mwami ukore kugira ngo natwe twitondere amajambo yose ayo utubwira uyu munsi mwami kandi mu bihe byose uduhezagire niryo sengesho ryanje kandi nicyo cyifuzo ukure ibintu byose biri ku nzira yawe mwami ndabisabye mu izina ryawe ry'igitangaza rya Yesu haleluya amen amen hahimbazwe umwami kandi ashimwe twamaze kumva ibintu byinshi twashobora guca dusenga tugashimira umwami ndiyumvira yuko twese twatahuye ibyo ari byo ni kuvuga yuko ni igikorwa cy'imana kandi nimba dufashe uturero nk'utwo mu byanditswe byera nimba tubigereranije nimba tubyinjiyemo nta kintu kibaho gishasha munsi y'izuba ahubwo ibintu birisubiriza bigasubira kubaho mu buryo bushoboka muri kino gitondo ninjiye nanezerewe numva mu kanwa ka Mwendata Novak ibyo imana yakoreye abana babo sindamubona ubu mbega ari hano yego nihari kandi mwese nta nkeka murazi ibintu ingene abaganga babigiyemo bazunguza imitwe ubu rero yambwiye yuko ngo ubu rero abaganga bari imbere y'igisokozo bariko bibaza nimba amaradiyo yabo bapimiramo nimba yari akomeye kuko atakintu na kimwe bakibona mu byo babona ubwa mbere imana yarakirije mu buryo bwuzuye kandi si kubera jewe cyangwa twebwe ariko ni ku bwayo nyine ni kubwo ijambo ryayo imana yizigirwa niyizigirwa mu ijambo ryayo ihagarara ku ijambo ryayo natwe turashobora kuryizigira si igishinga nahe kimwe gusa ariko igihe tuba tumeze nk'uko tuvugana n'abantu bazana indwara zabo imitwaro yabo bakabizana imbere y'imana ibyo bakeneye aho minsi yose turabona yuko imana irishura kandi irasubiza irakiza kandi irakiza indwara kandi irahezagira nibyo twimatana ko nabyo je ku ruhande rwanje
à travers tout ce que nous avons ndi entendu. mu bintu byose twamaze kumva namaze guhezagirwa nugakunze ko mwene atarusi yari kubandanya Qui s'en soucie? ninde yabyitwararitse Nous ne voulons effectivement twebwe pas de forme. ntidushaka hano uburyo canke ibishingwa dushaka ko imana imenyekana mu gaciro kayo kose nta buryo canke ibyo dushinga igihe mwe mu w'imana amanutse hakaba intango canke ntibe ijambo rye ritanguza canke ntiribe isengesho ryoba hagati canke rikaba kumera niba mwe mu w'imana ariko arakora ntidushaka kwishira mu nzira y'ico gikorwa ciwe m'est venu à l'esprit naciye niyumvira que les prophètes yuko abahanuzi bo mu bihe bya kera voyaient babona en vision le babona conseil mu de salut de iyerekwa Dieu. bakabona umugambi w'agakiza w'imana hamwe n'ibintu byari bigiye gushika Et il m'est venu à l'esprit. kandi naciye niyumvira yuko jewe Nous n'avons nawe pas besoin de voir ntidukeneye une vision pour les choses. kubona iyerekwa mu bintu Elles ont déjà été montrées. byaramaze kwerekanwa byaramaze kubonekana ibyo jewe nawe dutegerezwa kubona ni uguhishurirwa kw'ibyo tweretswe De ce qui leur a été montré. kw'ibyo beretswe aho rero tuba tumaze gufashwa aho tuba dufise ukubona neza kw'ibyo bahishuriwe Ici, c'est la pensée hano ni fondamentale icyumviro de la révélation gishimitse cyo guhishurirwa kw'imana si uko uwizera wese ku giti ciwe abona mu buryo bwisubiriza Ce que ces prophètes ibyo abo bahanuzi abantu b'imana babona ariko ni uko icyo bisiguye n'impamvu y'ibyo bintu icyo baboneye ibyo bintu ni uko tubihishurirwa na wa mwemu nyine kandi uko niko cyo turonka ubufatanye ukuronka aho dufataniriza n'ibyo imana yaberetse haheze imyaka myinshi cyane rero twebwe twisanga hagati mu gusohoza kw'ibyanditswe hagati y'ibyo babonye kiriya gihe Je reviens ndagarutse kuri daniyeli ariko nategerezwa kwiyumvira no bantu babiri yeremiya hamwe Ézéchiel. no kuri ezekiyeli yari hano ku isi Au même temps, mu gihe et il a kimwe aussi dit quelque chose. kandi hari ikintu Au yavuze même temps. Directement au premier chapitre, mu gice cya mbere au premier verset. mu gice cya mbere umurongo wa mbere hano bijyanye no kuba ni ezekiyeli rimwe Verset 1. La 30e année, mu mwaka wa 30 4e mois, mu kwezi kwa kane jour, ku munsi ugira gatanu w'uko kwezi au milieu des exilés, nari kumwe n'abajanywe ari nyagano Kébar, turi ku ruzi les kebari cieux s'ouvrirent, ijuru riruguruka et je vis maze mbona ibyo neretswe bivuye ku mana ici hano le mot divin est souligné. ijambo bivuye ku mana birashimikwa ko sinzi Ce n'est impamvu pas moi qui l'ai écrit, si je mais nabyanditse c'est ce qui est écrit. ariko niko Ce byanditswe qui est merveilleux, kandi igitangaje c'est que rero l'homme ni uko connaît le uyu mois, mugabo il connaît yari le azi jour, ukwezi il connaît azi umunsi azi l'ensemble du contexte. azi ibyari birimo byose kubera iki yari ngaho niho yari ari igihe ibyo byashika ariko Le peuple d'Israël hari mu gihe aho ubwoko bw'abisirayeli en exil niho bwari mu nyagano est mené hanyuma bajanwa mu nyagano ou plutôt amené en captivité. Et baragarukanwa bavuye mu et ici, nyagano alors les cieux s'ouvrirent. hanyuma et je hano vis des haravugwa visions ngo divines. mbona ijuru ryuguruka mbona iby'inyeretswe bivuye ku mana nicyo kintu nyamukuru nitwararitse muri uwo mwanya Il a vu yabonye amayerekwa ava ku une mana vision divine, ukwerekwa kuva ku mana guhishura ukugomba kw'imana ce que Dieu, je ibyo voudrais pour une fois rimwe appliquer rimwe nagomba humain, ce que nkoreshe Dieu ijambo nk'umuntu a sous les yeux ibyo imana pour ifise l'exécuter. imbere y'amaso yayo kugira ngo ibikore nibyo ihishura biciye ku ayo mayerekwa y'imana nyine igihe abantu rimwe rimwe babona amayerekwa bakabona ibintu voudrait voir se réaliser bashaka kubona ko byoshika et ensuite hanyuma conformément à leur imagination nk'uko nyine biba bihuje n'ibyo bariko baribaza by'ibyiyumviro ils ont babona ibyo bafise mu mutwe
Et vous ne le croyez peut-être pas. kandi kumbure ntimubyizera ndabibasomera ariko mwene datarusi yashimitse yuko si ukugomba kwacu canke ukugomba kw'abahanuzi canke ukugomba k'ubwoko ariko ni ukugomba kw'Imana niko gutegerezwa kandi gukwiye gukorwa. Aho rero aho Imana ishobora by'ukuri guhishura ukugomba kwayo irabikora ku bw'ubuntu. Uyu mugabo nta mugambi n'umwe yari afise, nta gahunda yari yashinze ngo ashire abantu. We yarindira yuko ijuru ryuguruka hanyuma akabona amayerekwa y'Imana. Ijuru ritugurutse tubona ibyo twiyumvira ko tubona, ariko igihe ijuru ryugurutse tubona ibyo Imana ishaka kuduhishurira no kutwereka bivuye mu ijuru. Twese tuba dushaka gufasha Imana, tukaba dukeneye mu gihe ahubwo ni Imana ariko kudufasha. Twese dushaka gukora ikintu kiriya mu gikorwa cy'Imana, kandi si jeje nyine nisanga ariko ndabikora, n'abandi nabo barabikora. Kandi aho rero tuvugije ukuri kandi bivuye ku mutima, nta wizera n'umwe uwo umutima uba ufatanye n'igikorwa cy'Imana ataba yifuza yuko Imana igira ikintu ikora. Ahubwo ngiushane dushaka twese, kandi ni icyifuzo cya buri munsi nijoro, twifuza ko Imana yogira ikintu ikora, ariko birakwiye yuko turindira yuko igikora, atari kugerageza gukora ibintu hagati mu gihe ibyo Imana ariyo ishoboye yonyine kubikora. Rero turabwiwe hano yuko ijuru ngo riruguruka, ngo maze mbona ibyo neretswe bivuye ku Mana. Uyu muhanuzi nyene mu gice kimwe, uyu muhanuzi nyene hariho ibintu bimwe bimwe avuga, ibintu bitari bimworohewe kubivuga, na cyane cyane mu gice cya 13 aho avuga umurongo wa 13 ukuri ku mwami uhoraho agize ati bazobona ibara abo bakamenyi, mu gifaransa ngo abo bahanuzi b'ibipfu bakurikira ibyumviro byabo ubwabo kandi ataco beretswe. Ngo bakurikira ibyumviro byabo, si ibintu baba beretswe, barareka bakagenda, ariko ntibemera, ntibabyemera uko. Iyo baba kwemeye yuko bijanye ubwabo mu byumviro byabo, byoca bitungana byihuse, ariko hano hari ibibazo bikomeye. Iyo waretse ibyumviro byawe bwite ukaca ubikurikira, uba urihakana, kandi byoca bisigurwa ngo uba wihebeye urupfu. Ariko si bisanzwe uko. Ijambo ry'Imana rero bivuga hano ngo bazobona ibara abo bakamenyi b'ibipfu, mu gifaransa ngo ni abavugishwa b'ibipfu, ngo bakurikira ibyumviro byabo, ntibashobora kurindira gushika aho ijuru ryugururikiye, hanyuma bakabona amayerekwa hamwe no guhishurirwa, ariko bo bakifasha bagakurikira ibyumviro byabo, bakareka ibyumviro by'imitima yabo bigatemba. Inyuma y'uko bakurikiye ibyumviro byabo, birakwiye yuko ibyo bovyemera uko, ariko igikorwa kiza hanyuma bikagaragara ko bitari iby'Imana. Hanyuma hano murongo 6 umuhanuzi aravuga ngo ibyo beretswe ni indagu z'ibinyoma, kandi igihe cyose bavuga ngo ukuri kuraho agize, mu gihe uhoraho atari yabarungitse,
attendu et qu'ils ont ensuite ngo attendu barindira déclaration à exécution. yuko bashyira imvugo zabo bakabikora. Tworindira n'imyaka igihumbi Imana itarasohoza ibyo twavuze byacu, kandi tuba turindirira ubusa. Imana izosohoza gusa amasezerano yayo, ibyo yavuze yonyine ubwayo. Ntizosohoza ibyo waba wavuze cyangwa ibyo je navuze, ariko izosohoza ibyo yo yavuze, kuko ibyo yavuze yonyine nibyo ari uku niko umwami avuze. Ariko hano hari ibitangazwa, ni ibyo batangaza byabo, kandi uko niko bivugwa. Hanyuma bakaca bitega yuko nibyo bavuze, bakaca bitega yuko Imana ngo isohoza ibyo bo bavuze. Imana ntibija ko ibyo wewe canke jewe canke uyundi baba ariko baratangaza, ariko Imana yishira ko gusa ibyo yavuze. Ibyo yavuze nta bindi bintu ifata, nta kundi kuntu ibifata, kandi nta nkeka yahishuriye ijambo ryayo, kandi yararimenyekanishije, yarihishuye mu mitima yacu, yamuritse mu mitima yacu biciye kuri Mpwemu Yera. Nta nkeka izotugirira ubuntu, izoduha ubuntu bwo gusohoka, bwo kuva muri bino bihe by'akababaro, nk'uko ubwoko bw'Abisirayeli kiriya gihe byari bimeze kiriya gihe. Kandi murabizi yuko ni neza neza ibyabaye hamwe n'umuhanuzi Yeremiya. Umuhanuzi yaraje, hanyuma aravugishwa. Yeremiya aramubwira ati ego ibyo bigende nk'uko. Hanyuma mu nyuma aravuga ati Imana yampishuriye ngo ni mu myaka 70, nyuma y'imyaka 70 niho Imana izohindukirira ubwoko bwayo. Aho rero izofata ibyabo mu kiganza cyayo ibagarukane, izobagarukana. Si ibyo abantu bavuze bihumekeye bonyine ubwabo, ariko ibyo Imana ubwayo yavuze biciye kuri Mpwemu wayo. Ibyo ibyishira ko ikabyitwarira, ibyo ubwayo yavuze biciye kuri Mpwemu wayo. Ariko hariho ikintu kimwe, hariho n'ikindi. Ibyo bintu bibiri bose ni abahanuzi. Ibyo bose kuri babiri bagira amayerekwa, bose bari guhishurirwa, bose bafise ubuhanuzi. Ikibazo rero nico kumenya ninde ategerezwa gutandukanya. Ni gute mbega two bitandukanya? Umwami ntiyadusize mu kutamenya muri ibyo nabyo. Aratubwira mu gusubira mu byagezwe yuko ngo nimba umuhanuzi ari hagati muri mwebwe, nimba avuze ikintu hanyuma icyo kintu kigashika, ni jewe Uhoraho yavuze biciye muri we. Nimba avuze akavuga ikintu hanyuma icyo kintu ntigishike, ntimugire ubwoba ku bijyanye n'uyo, kuko yavuze yihase ari byo yigize. Imana ntiyadusize mu kutamenya, kandi dushitse mu gihe aho dutegerezwa kwikura ideni ku bijyanye n'ubwoko bw'Imana, hanyuma tugashyira ku muco ibintu byose, mu bintu byose ku bw'ijambo ry'umwami n'izina ry'umwami. Kandi si twebwe, mumbabarire kuba mvuze nk'uko, ariko Imana yonyine niyo ishobora kuzana ukubonesherezwa mu bintu byose, si twebwe, kuko twebwe turi abantu buntu, kandi ibyacu bivana n'ubuntu bw'Imana umunsi nyuma y'uwundi, isaha ku yindi.
isaha nyuma y'iyindi Et il peut arriver birashobora la gushika même chose icyo à kintu chacun nyene d'entre kigashikira nous, et umuntu personne wese muri n'est twebwe meilleur. nta muntu n'umwe ari mwiza cyane gusumba uyundi Il y a ariko en nous un muri grand twebwe désir. harimo icyifuzo gikomeye Comme chez le prophète Daniel. nk'uko byari umuhanuzi daniyeli On aimerait se twogakunze kwambara d'habits de deuil impuzu zo kugandara et marcher dans le sac. tukagendera mu magunira no mu munyota yoba twari tuzi yuko byotuma imana iza igahezagira ubwoko bwayo Mais ariko il regarde notre cœur. iraba imitima yacu Pas l'extérieur, si ibintu mais by'inyuma l'intérieur. ariko iby'imbere ni ibyo mu mutima n'iby'imana iraba igihe umuhanuzi avuga hano Et plus précisément, neza neza au verset 7, umurongo w'indwi ezekiyeli 13 umurongo w'indwi n'avez-vous pas vu mbega des visions ntimwarose inzozi z'ubusa N'avez-vous pas ngo prononcé z'ububeshi des prophéties n'indagu mensongères canke ubuhanuzi mwavuze toutes si les ibinyoma fois que vous avez ko dit, muvuga voici ce que l'Éternel a ngo déclaré. niki Alors, nikoraho agize Dieu n'avait pas parlé, nawe atacyo yavuze car ce jeu, c'est le Seigneur. uwo Et il dit alors que avuga je n'avais pas nuhoraho parlé. uhoraho akavuga ngo sinigeze mvuga C'est la grande détresse. uyo ni umubabaro ukomeye Je demanderai à tous les frères de se réunir umunsi umwe dusaba bene data bose bakorane et je leur ouvrirai mon cœur. hanyuma ndabugurira umutima wanje hanyuma La responsabilité Il- se reposera sur eux, ibisigaye bizobazwabo sur tous ceux qui auront abantu entendu, bose et bazoba tous barumvise ceux qui entendront. kandi bazokumva birakwiye yuko ivyo bivugwa rimwe burundu kugira ngo bizane umuco mu mwijima no kubonesherezwa mu bintu byose by'amadidani kuko mu by'ukuri imana yaravuze ibyo yavuze birasohoza Mais ariko rien d'autre nta kindi kintu ni ce que j'ai pu dire. atari ibyo je navuze canke ibyo wundi muntu yashoboye kuvuga imana ibyo ntibijako hanyuma ku murongo w'umunani haca havugwa ezekiyeli 13 umurongo w'umunani ngo nuko rero uku niko umwami uhoraho agize La tromperie est ngo prophétisée. ko mwavuze ibitagira ikimazi mukerekwa ibinyoma Maintenant, je vous en veux. J'en veux à vous. ngwehe Telle est la déclaration muzohigura de l'Éternel. nawe niko umwami uhoraho agize Maintenant, le verset 9. ure umurongo w'icenda ngo kandi ukuboko kwiwe kuzogwanya abo bakamenyi berekwa ibitagira ikimazi bakaragura ibinyoma ngo naho bazoba mu nama y'abantu biwe namba canke ngo bandikwe mu gitabo c'amazina c'inzu ya Isirayeli canke ngo bashike mu gihugu c'Abisirayeli ngo kandi muzomenya ko ari we mwami uhoraho Dieu. C'est une parole très. ni ijambo rikomeye cyane kandi turabizi yuko umwami Également destiné les dons spirituels. yageneye impano za mwemu ukubakwa kw'ishengero Mais c'est aussi ariko la limite, c'est la frontière. ni umupaka ni imbibe ni urubibe mwemu impano za mwemu zizerekeye kubaka ishengero amerekezo yerekanwa n'ijambo imana ihishura hanyuma tukaca dufata inzira ikoreragwamo inzira imana ishobora guhezagiriramwo inzira iyo ishobora ubwayo kwishingiramwo intahe inzira iyo imana ishobora gushingiramwo intahe je kubindaba sishobora kwibuza gushimira imana kubw'ibintu byose ibyo yakoze muri iyi myaka yose ni byinshi cyane imana yakoze ibitangaza ku bihumbi n'ibihumbi by'abantu mu mwemu zabo mu bugingo bwabo no mu mibiri yabo kandi ntidutera inkuru cyangwa ngo dusobanure imigani twaronse ijambo ry'imana yacu
kandi twaritanze ku bw'agakiza n'umugisha wabo bose bari biteguriye kuryumva. Kandi iryo jambo ntirizogaruka rigaragara ridakoze, rizosohoza icyo narirungikiye. Igihe niyumvira ku bwoko bw'Abisirayeli hamwe no kuba mu bugurano bwabo, mu bunyagano bwabo, Daniyeli arabivuga afatiye inshuro zibiri kuri Mose, avuga yuko ibintu byose byari byanditswe mu gitabo cya Mose ubu wavugishwa n'Imana ko byaguye hasi, byaguye kuri twebwe, byatuguye ko muri Daniyeli igice c'9-11, hanyuma ku murongo wa 13 Daniyeli 9:11, ni koko Abisirayeli iyo bava bakagera bacumuye ku byagezwe nawe, baratambama ngo ntibumve ijwi ryawe. Nicyo cyatumye dusukwa nk'umuvumo bo n'indahiro byari byaranditswe mu byagezwe bya Mose umusabyi w'Imana, kuko twayicumuyeko. Iyo turabye inkuru y'Abisirayeli, Imana yari yaravuze inzira biciye kuri Mose, no mu gihe twaciyemwo aho inzira, aho ishengero ry'isezerano rishasha rica byari byaravuzwe imbere y'igihe nk'uko bizoba bimeze mu minsi ya nyuma. Kandi nimba umuhanuzi yoba ari hagati muri twebwe uyu munsi, yovuze ati intumwa hamwe n'umwami bari baravuze ibyo bintu byose, ibizoba ku iherezo ry'igihe cy'iherezo, kandi turabyizera n'imitima yacu yose. Hano kuri Daniyeli twasomye igice cya 10, ariko ngo yitondera canke ngo yatahura ibyo yeretswe, ibyo reka arabwirwa muri Daniyeli 10. Ni ijambo ry'Imana biciye mu mukozi, mu muhanuzi. Ni iby'Imana yavuze biciye mu mukozi, mu muhanuzi, kuko uko niko Imana yavuze igihe yazana Miriyamu na Aroni. Yarababwiye ngo nimba hari umuhanuzi hagati muri mwebwe, jewe umwami ndamwishurira biciye ku mayerekwa, kandi ndamuvugisha mu mayerekwa. Ariko uko siko bimeze hamwe n'umukozi wanje Mose. Uyo yitwarika iby'inzu yanjye byose. Kandi turabibona mu Baheburayo, turabwirwa yuko Mose nk'uko yari umwizigirwa mu nzu y'Imana, uko niko Kristo nk'umwana nawe ari umwizigirwa mu nzu yiwe bwite, kandi yuko turi inzu yiwe nk'abizera, nk'abantu bashaka gukurikira umwami, bagabo namwe bagore, bakaba badafise ibindi byifuzo n'ibindi kiretse ibyo. Turabwiwe hano ngo yitondeye cyane ibyo yeretswe, akitondera guhishurirwa n'ibyo yeretswe. Muri Daniyeli 10, igihe ubonye iyerekwa, hari ibintu ushobora gukuramwo mu gihe ushaka kubifatisha ubwenge bwawe bwite. Ubu rero ndabibabaza, mbega Petero yari kugira iki kuyerekwa ryiwe igihe igitambara igisegetera cyamanuka kivuye mu ijuru, hanyuma kikaba kirambaraye imbere yiwe? Yabonye ibikoko byose bikubinda hasi muri byo, yarabaza ngo oh mane yanje, mbega hano ariko habiki, ngo jya kure yanje, ntacyo nokoresha ibintu nk'ibi. Nticyari ikintu kivuye, nticyari kuba ari ikintu kivuye mu ijuru. Ko Imana yavuze ibintu biciye bugufi,
et lui a dit ces paroles. iramubwira aya Ne tiens majambo pas ati impur ntugafate ce que j'ai nk'ibihumanye ibintu nahumanuye. Et si nous étions comme Kandi un ver qui remplit niba twari cette dufise terre, twari tumeze nk'umusiba wikuba hano ku isi, nimba imana yaraducunguye, aho rero twagizwe abahungu n'abakobwa b'imana, et alors nous avons été purifiés kandi et sanctifiés twarejejwe dans le sang turatunganywa de l'agneau, mu maraso y'umwagazi w'intama yamenetse ku musaraba i Karuvari, à Golgotha. i Golgotha. Ça c'est la rédemption. uko no gucungurwa dans laquelle nous croyons. niko twizera. Il est écrit ici, Aranditswe hano sois attentif à la révélation. ngo witondere ibyo weretswe mu gifaransa, ngo utahure ibyo weretswe no guhishurirwa, witondere iyerekwa. C'est ce à quoi les prophètes Ibyo devaient faire nibyo attention. abahanuzi bagomba kwitondera. Et je voudrais rappeler Kandi ici nashaka hano la kwibutsa vision de frère Branham. iyerekwa rya mwene data Branamu. Et il s'interrogeait. Akibaza wenyine ubwiwe, akibaza kuri iyo yerekwa, aravuga ngo sinzi nimba ibyo bisigura urupfu rwanje, sinzi nimba bazondasa, sinzi nimba nzopfira mu mpanuka, ariko ati hariho ikintu kizoba. Rimwe na rimwe amayerekwa aba aboneka yumvikana cyane nk'uko ikiyo kibonekana, akaba ari guhishurirwa, akaba adakeneye ibisobanuro cyangwa gusomwa cyangwa ukundi guhishurirwa kundi. Rimwe na rimwe Imana iravugira mu bisokozo, mu bigereranyo, mu burorero, hanyuma bigategerezwa guhishurwa na mwemu. Ariko hariho ikintu icyo dushaka gukorera imbere y'inyonga z'Imana muri kino gihe gikomeye kandi icyo gihambaye. Turashaka kwitondera ibyo yahishuye, twitondere cyane, tugabe cyane ku byo yavuze, kugira ngo tubitahure mu buryo butumbereye nk'uko Imana ibishaka. Hano twabonye imirongo itandukanye byanditswe, ishimikwa ko na bene data, ibyo bitwibutsa neza umwami wacu n'umukiza wacu agira amaso agahindurwa, agasanga Sawuli ku nzira y'i Damasiko, agahura na Yohana ku kazinga k'i Patmos. Umwami aravuga ngo amahoro abane nawe, cyangwa ngo ntutinye, nk'uko byanditswe muri Daniyeli 9, ngo kuko guhera ku munsi wa mbere aho washira umutima gutahura cyangwa kuronka amerekezo, ukicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amajambo yawe yarumviswe. Umunsi nyene uwo Daniyeli yatanguriye gusengeramwo, isengesho ryiwe ryarumviswe, kandi yarindiriye iminsi 21, indwi zitatu, imbere y'uko iby'Imana ivuze bimushikira, gushika aho umumarayika yashobora kuza akaburaba kugira ngo amubwire ibyo bintu byose. Mbega twe turi bande kugira ngo dusesangure inzira z'Imana? Mbega turi bande kugira ngo twigire abajenama bayo? Inzira zayo ziri hejuru cyane gusuma inzira zacu, kandi ibyumviro byiwe birengeye cyane kure ibyumviro byacu. Hanyuma hano hacavugwa ku murongo wa 14, Daniyeli 10:14, nuko none nzanywe no kugutahuza ibizoba ku bwoko bwanyu mu minsi y'iherezo. Kuko ibyo weretswe ari bizoba hahise igihe kirekire.
aha ni muri daniyeli 10:14 reçu la révélation de cette kubera ko imbega daniyeli yaronse uguhishurirwa kw'ibi bintu kiriya gihe kera kwari kugira ngo byandikwe nk'ibishinga ntahe mu byanditswe byera kugira ngo twebwe tugire ijambo ry'ubuhanuzi mu gihe cyacu et elle brille kandi rirakaka inyuma y'uko rimaze guhishurwa ryakaka nk'umuco wakaka cyane ahantu hijimye et si Pierre kandi pouvait déjà s'exclamer nimba pawuri en esprit petero à l'époque, yashobora gusemerera muri mwemu kiriya gihe agasemerera akavuga ngo ijambo ry'ubuhanuzi rirashikamye kuri twebwe ubu alors que dirait mbega uyu munsi yovuga iki uyu munsi yovuga ati bene na bashiki banje ibyo mwemu yera yamumekereye m'a donné par la yampaye bice guhumekerwa accompli aujourd'hui bisohoza ubu vos yeux mbere y'amaso yanyu comme la parole nk'uko sainte ingene de Dieu est ijambo merveilleuse. ry'imana ritangaje Il a parlé yaravuze et son peuple kandi ubwoko la bwayo recevra. buzobyakira buzobyemera buzobitahura hanyuma hano acavuga ku murongo wa 16 daniyeli 10:16 Nous voici que celui qui était Maze fait comme un homme haza ufise ishusho nk'iy'abana b'abantu akora ku munwa wanje canteranura akanwa ndavuga que là où la parole aho ijambo ry'ubuhanuzi est révélée. rihishuwe Là, le Seigneur vient à nous. umwami akaza kuri twebwe agakora ku minwa yacu agakora ku mitima yacu kugira ngo dushobore kuvuga mu buryo bubereye ibyo yaduhishuriye Ce qu'il nous a ibyo révélé. yaduhishuriye Et je vous le dis, kandi ndabibabwira s'il a vraiment touché nimba by'ukuri yarakoze ku minwa yawe n'iyanje et les miennes, alors aho rero tes lèvres et les miennes iminwa yanje n'iyawe bizovuga ibyo yavuze parleront de ce qu'il a dit. bizovuga ibyo yavuze kandi tuzomenya igikorwa cyacu turi imbere yayo Ce que nous lui devons. tuzomenya ibyo tumukwiye nta muntu n'umwe muri abo bahanuzi cyangwa muri abo bantu b'imana Dont les lèvres uwo iminwa yakugwa ko n'umwami de quoi que ce ntiyavuga ibyo ari byo byose ariko baba ari abantu b'imana basunitswe na mwemu yera et ils ont kandi batangaje ijambo ry'imana mu buryo bugororotse nous pouvons dire turashobora kuvuga inshuro ijana tuti umwami yakoze ku minwa yanje ce qui en sortira hanyuma ikizosohokamwo kizobishingira intahe témoignera de qui kizoshingira intahe mbega ninde yakoze ku minwa yanje cyangwa ku yawe igihe imana ikoze ku minwa yanje cyangwa iyawe la gratitude gushima kuri we biraduga bivuye mu mitima yacu kandi tuzohimbaza izina ryiwe kandi tuzomushimira tuzohimbaza izina ryiwe tuzomuzanira icubahiro ku bw'ibyo daniyeli aravuga mwami simbereye yuko mudatabuja akomeye nk'uko amvugisha ego umwami w'abami yaramuvugishije uyu ni umurongo wa 17 ndashobora kuvuga yuko akagwi gato umwami yatuvugishije muri runo runganwe nimba twumva Pawulo gusa ntitwumve Pawulo cyangwa Petero ntitwumve umwami ariko avugira muri bo nimba bitameze nk'uko twumviririje ubusa nimba muri no minsi tuvuga gusa ati ego nibyo mwene data Branham canke ego nibyo mwene data Branham yavuze nibyo uwo muntu w'Imana yavuze aho rero bivuze kuko bisigura ngo ntitwumvise Imana minsi yose yavugishije iminwa yavugira mu kanwa k'abantu kandi igihe yabagara Mose uyo yarabibwiye Imana ati Imana sinshobora kuvuga fata uyundi muntu hanyuma umwami aramubwira ati mbega si jewe nk'umuntu avuga canke nkamugira ikiragi mbega si jewe namuremye hanyuma iramubwira ati fata Aroni mugende muri babiri hanyuma mukore icyo gikorwa hanyuma
celui qui ressemblait à umuntu yasa ngo wasa n'umuntu arankora ko ansubizamo intege. umurongo wa 18 adukore ko mu buryo bushasha nk'umwana w'umuntu agendera hagati na hagati y'ibitereko amatarandwi by'izahabu asubira tugire bazima kandi aduhagurutse ku bw'ubuntu kuko yaravuze ntidushobora guca ku ruhande y'ibyo. hano haca havugwa umurongo wa 18 ngo uwasa n'umuntu yongera kunkora ko asubiza mu intege. aho umwami avuga, aho akoze ku minwa yanjye n'iyawe atanga inkomezi zishasha, ubushobozi bushasha bwo kwizera, ubushobozi bwo kuzuka, ubushobozi bwo mu buryo bw'imwemu, kandi ahishura agaragaza ubushobozi mu izina ry'umwami Yesu Kristo. ntimutinye, ntutinye we muntu mukundwa. umurongo wa 19 arambwira ati ewe muntu w'umukundwa cyane ntacyo utinya, mpore gira amahoro, mu gifaransa ngo komera. akibimbwira nca ndarema numva ngo ndakomejwe. mbega wumva ukomejwe muri mwanya mwene data na mushiki wanje? hariho inkomezi mu majambo y'Imana, hariho ubushobozi mu majambo y'Imana. aho umwami avuga turagororwa, turakomezwa, aho niho duhezagirirwa tukabandanya kumukurikira kandi tukamukurikira neza. ambwiye nk'uko ndarema ndakomezwa, ndavuga nti databuja nuvuge kuko usubije mw'intege. agace ka nyuma k'umurongo wa 19 inyuma yo gukomezwa, inyuma y'uko umwami aba yavuze, yari afise icyifuzo gishasha, yashaka ko umwami abandanya kumuvugisha, kandi nicyo cyifuzo cyawe nacyo cyifuzo canje. nimba Imana yaramvugishije jewe nawe yaratuvugishije tugakomezwa, nibandanye ituvugishe. kandi ndashobora kubivuga ndabyemezwa rwose mu kwizera, izobandanya kutuvugisha, izobandanya kujana natwe, izoturongorera idushikane ku ntumbero, kuko nibyo yasezeranije mu ijambo ryayo, kandi ijambo ryayo ni ukuri guhoraho. ibishimigwe kandi isengwe, kuko ntiyabwiye abahanuzi gusa nk'umuntu ku giti ciwe, ariko bice ku ijambo ryayo yavugishije ishengero ryose, uko niko yatuvugishije twese. hasigaye kugabishwa kumwe gusa. ufise amatwi ngo yumve, niyumve icyo mwemu abwira amashengero. hasigaye iyo mburi gusa. ibyo abantu bavuga umuntu wese arashobora kubyumva ibamfu cyangwa iburyo, ariko ibyo mwemu ahishura, amatwi ategerezwa kugururwa, kandi yugurwa n'Imana. nicyo gituma handitswe, si ufise amatwi gusa, ariko ufise amatwi kugira ngo yumve, niyumve icyo mwemu abwira amashengero. Imana iduhezagire twese mu butunzi bw'ubuntu bwiwe, mu izina rya Yesu, amen. turahaguruka ubu rero tumuhe icubahiro kandi tumushimire. ndagushimira mwami yuko watuvugishije mwino saha, waduhumurije o mwami, washingiye watwegereye kuraba ku ijambo ryawe n'ibyo dutegerezwa gukora, kandi turabigushimira cyane mwami yuko utwigishiriza mu ijambo ryawe. mwami ntidushaka kuraba ikindi kiretse ijambo ryawe, kuko ijambo ryawe ni igihenda rigumaho, ijuru n'isi bizohera, ariko ijambo ryawe rizogumaho. haleluya. turashima kandi turanezerewe yuko dushobora kwishimikiza ijambo ryawe tukarindira
de s'attendre à toi, Seigneur. tukakwitega Et Seigneur, mwami nous sommes mwami parfois inquiets rimwe na rimwe pour les turahangayika cœurs, Seigneur. kubw'imitima Mais mukiza nous savons, Seigneur, ariko turaba wewe kandi turabizi ko si igikorwa cyacu si cyo duhagazemwo ni igikorwa cyawe ni igikorwa cyawe mwami imana yacu tu mèneras kandi igikorwa cyawe uzogishikana ku ntumbero itangaje turagushima kandi turaguhimbaza ntituva muri kino kibanza ne quittons pas cet ntituva endroit. muri kino kibanza ducitse intege ariko tugenda dukomejwe haleluya uzobana natwe Avec un peuple affligé. ujobane n'ubwoko busuzuguwe bw'ubunyantege nke bubabaye ariko mwami uzobana n'abawe haleluya ubwiza bube bw'izina ryawe ritangaje nubwo abansi badukikije nubwo badutuka nubwo baducokora nubwo batwagiriza ibi na biriya ariko mwami turabizi turazi uwo twizeye turazi uwaducunguye haleluya turazi mwami uwo duhagaze aho duhagaze haleluya kandi turazi n'uduhagaze iruhande ubwiza bw'izina ryawe ryera o mwami kandi turashima kubw'ubushobozi bwawe kubw'ubufasha bwawe muri kino mwami kuko turakoranye ntituba tuzi icyo kuvuga urazi umutima wanje sinzi icyo ntegerezo gusoma rimwe rimwe nocika intege ariko mana wizigirwa wabaye umwizigirwa kandi watanze ijambo ryawe mwami ku bw'ibyo icubahiro guserwa no gushimwa bibe ibyawe haleluya ku bw'izina ryawe ibihe byose uzogumana natwe icubahiro kibi cawe wewe mwagazi wewe mwami ndashobora gushinga intahe yuko uri ngaha uri hafi haleluya ahimbazwe izina ryawe wewe wenyine uhabwe icubahiro mu izina rya yesu mwami turagusaba no kubwo amakoraniro aturindiriye Inilberg Chartberg mwami Strasbourg Zurich mwami tukwizigije byose mbere na mwene data mukundwa ushobora kumukorako ni wewe utegerezwa kumukorako ni wewe ukorako twebwe nta kintu na kimwe twokora ariko wakoze ku muhanuzi umukozi wawe Daniel uramukorako wakoze no ku bandi benshi wagiye urabakorako benshi mwami kandi bashoboye biciye ku bushobozi bwawe kuvuga amajambo ayo baronse bakayaha ubwoko bakababwira inama yawe umugambi wawe mwami bimere nk'uko nyine mu izina ryawe ndabigusaba bwa mwene data mukundwa mukiza rumukomeze mu mwemu yiwe mu bugingo bwiwe no mu mubiri wiwe ndasengeye umuryango wiwe ndasengeye inzu yiwe mwami ndasengera twebwe twese udufashe twese ufashe abana bacu ufashe abari hafi yacu kuri ube hafi yacu twese ube umunyembabazi mwami tukurekeye byose mu biganza byawe kandi twirekeye wowe byuzuye ntuhimbazwe kandi ushigwe hejuru twogakunze kukwizigija kandi abagwaye bari mu bitaro hamwe nabo bose ubu bafatanyije natwe ku ino saha y'igitondo turibuka bose imbere yawe kandi tubashize ubahezagire bose mwami kandi ubakomeze bose n'iryo sengesho ryanje mu izina rya yesu amen